ariko hari ikintu mubandaye muvuga ngo amikoro make ngo abantu barakenye. Ibyo muvuga nivyo. Ejo bundi habaye demonetisation, mwabonye bigenda gute? Abanyagihugu ntibasohoye amamiliyoni n'amamiliyoni bajyana mu mabanki. Nemuze kuvuga ngo abantu ngo barakenye, abantu barakenye. Ubu bariko baragurisha ibigori. Benshi bavuga bati twabuze na tugurisha ibigori. Kubara kimubandanya mugaruka kuyo ngo barakenye amikoro make none bigiye kuyangara. Webyo bintu muvuga mwumva ari byo. Murondere yindi mvugo n'izindi argument mwokoresha ko twese turabarundi. Ntimubandanye muterera abantu ngo barakenye ngo amikoro make iki. Abarundi barafungura. Mugabo nimba mushaka yuko umurundi wese afise indege, umurundi wese aba afise imodoka, ibyo nibaza ko bitazokunda. Mbega mwebwe umurundi adakenye abameze gute? Iyo muri ko muratubwira bene uko umurundi adakenye abameze gute? Umurundi akenye abameze gute? Uyo muntu mushaka kuvuga ngo akenye ninde? Mumuvuga gute? Mumwitande? Reka mwamye muvuga ngo mugabo kintu cha carburant naho ne ndibaza abantu bari kunyegeza amakarburant mu mazu. Umuntu agafatanwa 5000 litres de carburant, 3000 litres de carburant mu nzu. Uyo abikorera iki? Mugaca mvuga ko ta carburant ihari kandi muri bamwebwe usanga ari abantu benyegeza mu mazu canke abagenzi banyu mugahora. Hanyuma bagaca bagaruka bakagurisha amahera menshi, hanyuma bagaca bitangaza kumwe abazungu batugira. Abazungu batweye impoza les conditions zidukenesha, hanyuma bagaca bagaruka abazungu bifata mu mafyigo batwenga ngo ibihugu vya Afrika ntibizigira bitera imbere kandi bariko badusahura. Namwe ntimukore nk'uko banyegeze carburant ngo kugira carburant ntiboneke abantu bagumuke. Ahubwo mwari kuvuga muti kugira ngo carburant iri hano mu Burundi abantu bamaza kuzana amakarburant mu makabe nuba ariko araza. Mugabo iyo carburant ijahe dusubiza iki hano? Dusabire dusubiza igihano cyo kwica. Igihano cyo kwica uwo bafasha ari kwiba iyo carburant, kuko no gusubiza igihugu no gutera ingorane abene igihugu muvuga bace bamwica. Kumbure byogabanuka, ariko twebwe ntidukreye twebwe nyene, ntitushireho twebwe nyene twitera ingorane. Hanyuma cyo tuvuga ngo leta ntiri kurakora. Abantu urara badasinziriye muri leta kugira ngo icyo gitoro kiboneke. Kugira ngo icyo gitoro kiboneke. Mbegaho harimo ibintu bimwe muvuga kumbura umuntu akibaza ko kumbura hariho bimwe mutabona.
nta bantu bava hano bakagenda kuvuga hanze ngo Burundi muhe igitoro ngo ubundi ngo ntibushoboye kuriya, nta bantu b'abarundi ibyo ko mutabivuga, amugaca mukavuga ngo igitoro kize hano bakinyegeze, abandi birukanye ngo itoro ntikize, abo bose ntabo muvuga ntabo mubona. Ikibazo c'igitoro ntabwo ari kibe c'igitoro, ni kibazo c'abantu. None uza kunyegeza igitoro uvoma mu magunguru uza kubika, kandi uzi ko n'abarundi bagenzi bakeneye igitoro. Ico gitoro ni leta ibatanze amadevize kugira ngo ico gitoro kize kuneza abene gihugu. None we kubera kucazuza kwegeranya kugira ngo uco gishora mu Rwanda cyangwa gishora handi hantu tutaze, none we ushaka iki? Mugabo mu bakoma induru gacubu wa mbere aha nta bacuruza amadevize, mugabo baca bakoma induru amadevize yabuze, amadevize ntayo niki, aho nta bacuruza amadevize muri mwo hano canke bagenzi banyu. Mugabo kurira urabona amadevize yabuze, igihugu ntikigira devize. None ibyo bizumwirirwa mwubaka muvyubaka muki ko hariho bimwe mudashobora kuro? None arya amazu yose tubona imisi yose mwubaka sama devize ari muri mwebwe, mugabo byabati yacishe muri berbe ngoya, mugaca mugena muyahanahana mu ntoki, woza cizo ntoki muza muhana kugira ngo abandi bakene ego wikene. Murumva ibintu mukora ibyo ari byo, mugaca murira muba ba mbere, weje gutanga miliyoni zingahe z'amadevize, ugaca ugenda rero ukaza hariya muri marché noir, ugaca ugenda rero ukarira ukariza abantu, urabona ubutegetsi bwananiwe iki reka tuze tubabwiza ukuri. Iyo umuntu abafasha akabafunga ngo amabwirizo ngo yuzuye, mwebwe nyene none mushakiki ane turabwira tuti basi nimwigishe bagabanye amakosa, niyo bagabanye amakosa vyibure. None namwe nukurira mu bandi. Amadevize amahera nayawe jana muri berbe, jana muri banki ngoya. Hari batwumvise bavuga ngo amahera cyo ntituzya tuyaha ngo muyakoreshe ngo mwebwe muri mu butegetsi. Umve abo bashaka iki ngo amahera cyo ntituzya tuyaha mwebwe ngo mute ngo muyakoreshe. Hanyuma mugaca murira ibintu bivugwa ni byinshi, mugaca murira. Mugabo umuntu yabaza ati vuga, nimuvuga abo mwabonye abafise amahera mugende mubadoma ku rutoki, hanyuma muca mubati bafate bose muca bamanika kuri poto. Ntabyo mwokora.